Ndaramukije ndasubiye no kuba ikaze mese mudukurikira kuba gwa televiziyo Renaissance kaze muri aya makuru tugira tubashikirize akaba hagaze ku nkuru zikurikira ngo nugushaka ko imfashanyo ziguma zishikira leta itazikoresha nico zagenewe mu kutemera yuko hari kiza ca malaria mu Burundi muza kumviriza muganga Alphonse Rugambarara yemeza yuko ibitigire bivugwa mu Burundi ku bagwaye ba malaria vyerekana ko iyo ngwara yamaze kuba ikiza mu Burundi. Ngo Burundi ntibwigeze butera intege abashaka kuja mu bihugu vy'abarabu kurondera akazi nyabona ngo vyavuye kubura akazi mu Burundi aho gwaruka rushaka kuja kwisumamwo mu mahanga tuza gukurikira umuvugizi w'inama nshinga mateka nayo ngo amatora y'umwaka wa 2020 ntahasa asana n'inyishu ku kibazo kiri mu Burundi. David Gakunzi akahanura abarundi kubandanya baronderanya buna ingena abarundi baganira kugira ngo umuti ushobore kuboneka mu kanya nidonido. Politike mbere yuko dutangura aya makuru amatora mu Burundi nayo umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'abanywanyi bawo ivyo ntibikwiye gusamaza abanyotewe ubwigenge n'umutekano mu Burundi barindiriye ko amategeko asubira kubahirizwa. Ayo mategeko nyene ni nayo azogarukana uburenganzira bw'abantu n'ubundi burenganzira abarundi batakigira. Ico nico ciyumviro David Gakunzi umwanditsi w'umurundi ashikiriza agasaba abarundi nyabuna kuguma basaba ko hasubira kuba ibiganiro vyotuma hasubira kubaho ubutegetsi bwubahiriza amateka y'abanyagihugu. Mbega ikibazo nyamukuru i Burundi rikihe ni kubera iki urubyiruko rwagiye imyiyerekano muri 2015? Ni kubera iki abarundi bishwe abanyamakuru bakicwa abanyapolitike bakicwa? Ni kubera iki abarundi benshi bagiye mu buhungiro? Ni kubera yuko amasezerano y'Arusha yari yahunyanzwe n'ubutegetsi buhari uyu munsi. Ni kuvuga rero yuko amatora yo muri 2020 nta nyishu azoza azanye kuri ico kibazo cyo guhonyangwa y'amasezerano y'Arusha. Ico kibazo cotorerwa inyishu kizotorerwa inyishu biciye mu biganiro. Ikibazo rero ni ingene opposition yogira kugira izane guverinoma ihari ngaho cyangwa badusubira nkuru nziza basubire baganire amasezerano y'Arusha asubire agenge Uburundi. Iyo uri mu ngwano nk'iyo ya demokrasi birakenewe yuko umuntu yama yibuka intumbero icagamije ko ico tugamije ko ico abantu bamwe bapfiriye muri 2015 n'abandi bakaba bari mu buhungiro s'amatora muri 2020. Amatora ntaco azohindura, nta kibazo na kimwe azozanira inyishu. Inyishu z'ibibazo by'u Burundi bikenewe kwigwa mu biganiro abarundi bakaja hamwe bakaraba ngene gusubira kubana hamwe bari muri respecta uburenganzira bwa kira muntu mu Burundi. Opposition n'abari muri opposition n'abantu bafiteka iryo teka rero birakenewe yuko baturita hasi uko byo bandanya bibagenga. Amakuru ya politike turayabandanya inyigisho zigiye guhabwa abana bakiri bato mu ntumbero yo kubigisha ivyumviro vy'umugambwe CNDD-FDD ngo nta kindi zigamije atari kubiba ugwanko mu Burundi. Intwaro ya CNDD-FDD naho ivuga ko yaharanira demokrasi ahubwo yasubije igihugu inyuma igarukana amacakubiri. Ivyo bivugwa na Dr. Alphonse Rugambarara umunyepolitike akaboneraho gutera kamo abarundi bose aho bari kwigisha urukundo kugira amacakubiri atuzwe burundu. Izo nyigisho zigamije nyene ivyo by'urwanko n'ibindi. Turavye umugambi uri ku butegetsi naho wisunze mu nzira ya demokrasi yazanye gusubira inyuma kubijanye n'inzira twari shize imbere mu masezerano y'Arusha, inzira y'umwumvikano, inzira y'intwaro rusangi ibereye n'inzira y'iterambere kuri bose. Ivyo byose n'amaprotocole ari mu cegeranyo c'amasezerano y'Arusha. Ivyo rero byose ahanini bisa n'ivyasambutse. Ubu twasubiye inyuma nko mu ntwaro za kera bita mu gifaransa dictature
intwaro z'umukazo. Rero niba bashaka gukurikira koko iyo nzira ya demokrasi, bovanavana n'izo nyigisho zo kubandanya guteranya abarundi. Mugani w'abarundi ati nta kuzura kabuze. Uburundi aho buriko buraja sinofatira gusa kuri ivyo bariko baragera, bo bariko barigisha ibintu by'amacakubiri. Mugabo twizere yuko hari abandi bariko barigisha ibindi. Hariho ku marezo ibintu nigeze kubona berekana Nkurunziza ariko arasengera, asenga afashe idarapo, afukamye, nta kindi yasengeye atari CNDD-FDD. Kubona ari umukuru w'igihugu ashira imbere gusa CNDD-FDD, byabo bana ntibitangaje. Biva hejuru bikamanuka epfo. Izo nyigisho ntizidutera ubwoba, ahubwo abantu babone yuko ari kibi cyo kugwanya koko, nabo bigishe ibindi, bigishe urukundo. Nibaza ko aho rero abantu bogira icigwa bakigisha aho turi naha mu buhungiro, gukura amacakubiri yose ahari, aba ari byo twigisha koko mu bari ngaha, tuze dutahe dufise iyo ntumbero yo kubwira abandi ati iyo nzira mwafashe si inzira nyayo. Mu gisata c'amagara y'abantu, leta ishaka imfashanyo ziyica ko zitarinze guca mu minwe y'amashirahamwe, ngo nico gituma idashaka kwemera ko ku mugaragaro ko malaria ari kiza mu Burundi. Ivyo bivugwa na muganga Alphonse Rugambarara, ivyo akaba bishikiriza inyuma yaho ishiramwe mpuzamakungu ONU rimenyeshereje ko ibice birenga 50% mu Burundi bagwaye iyo ngwara ya malaria. Alphonse Rugambarara agasigura ko ikiri mu bituma malaria iba nyinshi ari uko kuri urwo rugero ari ukubera kugwiza indimo z'igitegwa c'umuceri, ariko hatariho ingingo zo kugwanya imibu itera iyo ngwara ya malaria. Alphonse Rugambarara: ico kibazo ca malaria si kibazo c'ubu, kiramaze imyaka myinshi, kuko turavye ivyo byabitumye ni byinshi, bivanye ubwa mbere nihinduka y'ibihe, hanyuma n'ibitegwa nk'ivy'umuceri bagiye barashira ahantu hose i Burundi. Umuceri murazi yuko itega amazi, ayo mazi rero agaca kuriramwo twa dukoko dutera malaria. Ivyo rero yaba muri Ministeri y'ubuzima, iyo baba babibavye hakiri kare, bari gushobora gufashanya kugira ngo aho hategwa ivyo bituma amazi ategwa, bari gushobora gutangura gushiramwo imiti yofasha kugira ngo uto dukoko dutera malaria tutokura. Mperuka no gusoma ejo mu kinyamakuru ca East Africa, The East African, bavuga yuko hamaze gupfa abantu 1800. Ni benshi kuri malaria. Ivyo abantu boteza kubishira muri cyo bita epidemie, cadre épidémique, kandi iyo hari ikiza c'ingwara giteye, hariho ibintu OMS yashize mu ngiro kugira ngo ibijanye na epidemie byose bikurikirane ukuntu bitegerezwa gutuzwa. Leta irakeneye imfashanyo, mugabo aho abahora batanga imfashanyo bafatiye ibihano, leta yarabuze uko bigenza, kuko naho haba ikintu gihambaye nk'ico, iyabo bashaka gufasha barondeye amafaranga bayacisha mu mashirahamwe yigenga ategukira leta, ariko leta ntibibishaka. Rero uko ndabibona jewe, mbona yuko ahanini bariko barashaka kuraba yuko abo bahora bafasha batogira ikigongwe, bagateba bemera yuko boha amafaranga
leta kugira ngo ico kibazo gishobore gufatwa uko bitegetswe. Uyu akaba yari Alphonse Rugambarara yahoze ari umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi. Igituma abarundi benshi baja mu bihugu vyo hanze cyane cyane ivy'abarabu ngo baja kurondera ubuzi kubera ubushomeri burangwa mu gihugu c'u Burundi. Uburundi ntibwigera bushigikira abantu baja mu bindi bihugu bidaciye mu mategeko. Ivyo ni vyashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka aho yariko yishura ku bibazo vy'icariho c'ubuserukira leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi hari mu gihe hari ku musi w'Imana uheze. Umukuru w'inama nshingamateka akaba abicisha ku muvugizi wiwe Alexis Badian Ndayihimbaze. Rero uwo aserukira yaje ava mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanashatse no kumenya igituma hariho abantu bamwe bava hano mu Burundi bakagenda cyane muri ibyo bihugu by'abarabu. Ati mbega none ntabwo vyoba bitandukanye no gukoresha nabi cyangwa kugurisha abantu ico yo kwita ico yise la traite humaine. Hanyuma rero nyakwa cyane umukuru n'amashinga amateka yamubwiye ko hano mu Burundi ubwa mbere bwobwo amategeko ntavyemera yuko haba ibikorwa nk'ivyo. Ati kandi kenshi abantu nk'abo bagenda bumva ko bagiye kurondera nk'ubuzi kuko na cyane ko murazi ko hari asanzwe hari n'ikibazo cy'ubushomeri. Atariko rero bisaba ko abo baba bagomba kuja muri ibyo bihugu by'abarabu canke mu kindi gihugu cyaricyo cyose bogenda biciye mu mategeko. Aca amubwira ko ubwa mbere ho na leta ntiyemera yuko hari abantu bagenda mu bihugu byo hanze kurondera ubuzi bitajanye n'amategeko. Niho rero yaca kumenyesha ko ivyo by'abandi bagenda kenshi bagenda binyegeje. Ati rero twebwe leta y'u Burundi ntibishigikiye kandi nta kuboko ibifisemwo na gato kuko iyo baba bagiye bigenze gutyo baba bagiye batazwi bitaciye mu mategeko. Umuco n'akaranga mu gusozera aya makuru umudiho wa Kizomba n'uwa Semba irafasha gukiza indwara zimwe bivugwa na Ngwije Habil yari yatunganije inyigisho zo gutamba izo ntambo yabikoreye mu gisagara ca Kigali muri quartier ya Kimihurura kuri uyu wa gatandatu uheze be no ku munsi w'Imana yarafise intumbero yo guteza imbere izo ntambo. Tubishikirizwa na mugenzi wacu Thierry Bigirindavye. Kigali Kizomba and Semba weekend ni inyigisho zamaze iminsi 2 zibera mu gisagara ca Kigali bigisha intambo za Kizomba na Semba zamuka mu gihugu ca Angola. Ijambo Kizomba bisobanura umunsi mukuru muri Angola mu rurimi bita Kimbundu. Semba nayo ikaba ari intambo bijana ihinyanyo ivanga umuziki kama wo muri Angola n'umuziki ugezweho w'abanyaburayi. Izo ntambo zose abantu bazitamba ari babiri begeranye bafatanye ku bitugu. Semba bayitamba banyaruka ariko Kizomba ni intambo yoroshe batamba bitonze. Umusore w'umurundi Ngwije Kabira mu gihugu c'Ububirigi yari yaje gutanga izo nyigisho aravuga intumbero yari afise. Intumbero yanje toujours ni gupartager le plus possible shoboye connaissance yanje no kugira niveau de danse hano aho ndi naho ntari ahariho hose nshobora kuzogera no kuja yuko iba améliorer. Birumvikana mu gihe abantu batabitahura cyane ariko mpamagarira abantu kuvyitabira kuko uretse kuba ari danse gusa c'est aussi une thérapie. Bientôt ils avoir une des remèdes zifasha muri développement humain. Umwe mu basanzwe bigisha izo ntambo mu Rwanda hanura abantu kuzihurumbira kuko ngo ziraruhura zigatuma n'umuntu yunguka inshuti. Izindi sport urazikora ukananirwa kumva umubiri uri kukurya ukumva biguteye ubunebwe ariko muri ibi ngibi ni fun ihinduka nibyishimo bihinduka sport muri make ukora sport utabizi. Rero at the end of the day ugasanga wakoresheje umubiri byagize ubuzima bwiza ku mubiri wawe. Cya kabiri nuko uretse sport binafasha kuruhuka mu mutwe kurelaxa mu mutwe tuba dutwariwe mu kazi kenshi ibibazo byinshi bitandukanye. So hano umwanya mwiza wo kuza gukuramo ibintu byose biri mu mutwe ukongera ukaba fresh ukaruhuka ukaprepara umunsi uzakurikiraho tuvuge niba wiriwe mu kazi kenshi niba ufite ibindi bibazo niba uri umunyeshuri niho abantu uza ku offloading ibintu byose kuri mu mutwe
hanyuma ejo ukongera ugatangira ubuzima bushyashya. Afite nahe wenda naguma kuri izo avantage ebyiri. Icya gatatu ni skills, ni ubumenyi ugira, hanyuma ubwo bumenyi nibyo byose mvuze, kubera ko ubuhura n'abantu benshi cyane, hari bikubakira ikintu cya networking connection, uhura n'abantu bari important mu buzima bwawe, kubera ko uhura n'abantu ingeri nyinshi ni ikintu kiri international. Umuntu ava muri Amerika akaza hano akaza gushaka aho tubyina, iyo uhuye nawe ni umuntu, ibyo byose urumva ko byubaka network y'umuntu kandi ifite akamaro ku muntu. Umwigeme amaze kwitaba ko kama avuga ko atidoga. Najyaga nkunda kubibona babibyina, nkakunda kubona abandi babyinnyi, nyine nkumva ndabikunze. Nyine icyo kintu cya mbere cyankuruye, numva nyine nshatse kuba umwe mu babyinnyi ba salsa, kizomba na semba. Mu kamaro k'ibi ngibi ni fofa, ni nyine kwishimisha. Ikindi nyine ushobora kubona iyo ufite ubumenyi bw'ibi ngibi wakigisha abandi, ugatanga ubundi bumenyi. Ikindi nabamenyesha cyo harimo akamaro kenshi, iyo bigezemo nyine urabikunda, urishima. Yemo siporo. N'abanyamahanga ntibasigaye inyuma mu kwitabira izo nyigisho. Umwe muri bavuga ko byanamutse bamenyera umugabane wa Afrika. I like Latin dance. I have known Rabil. Ndakunda intambo zo muri Amerika y'Epfo. Twahuye na Rabil heza umwaka n'igice mu Rwanda. Ico gihe hari hateguwe festival ijanye n'izo ntambo i Kigali. Ndazi neza ko Rabil yongereje ubumenyi yarasanganywe. Nari naje muri izo nyigisho ngo nanje ngira ico nongera ko mu gutamba. Nari nsanzwe ntamba salsa yo muri Cuba. Kizomba ni intamba ifise imizi muri Afrika, nkabamba muri Afrika. Nibaza ko ari vyiza gutahura imico y'umugabane ubako, kandi muhurirayo n'abantu benshi. Uhakura abagenzi, ukabona uburyo bwo kumenyera kuba mu gihugu utavukamo. Twize byinshi mu mamuko y'intambo ya Kizomba, ubwoko bw'imidiho itandukanye umuntu yotambamo, n'uburyo bushasha bwo kuyitamba. Mpamagara abataratangura gutamba imidiho kutagira ubwoba, kuko twigira mu bugwaneza. It's a very friendly environment and friendly teacher, so just come along and check it out. Ubu izo ntambo zikaba zikundwa cyane ku mugabane w'i Buraya, Amerika y'Epfo, eka no mu bihugu bitari bike bya Afrika. Nero ngaha duce dusozera amakuru toto kubashikiriza, mwakoze mwese mwafasha umwanya wo kuyakurikira, naho kwisango rizokurikira.